amagara yo mu mutwe ni ngombwa kugira tugire ubuzima busagutse, agatuma twiyumva neza mu nyifato, akanadufasha no kwisuzuma tukarangura neza imigambi itandukanye mu buzima. Nikirumara kutitiranya ihungabana ry'amagara yo mu mutwe no kugwara mu mutwe. Uko biri kose kwa muganga baratanga intumbero ibereye yo gukira ibikomere sesereza mutima canke ingwara zo mu mutwe. Ibibazo byo mu mutwe ndora nyifato bishobora gushikira uwari we wese mu buzima. Bimenyetso bikunze kwibonekeza cyane n'uruhagarara, akabonge hamwe n'ihungabana riva ku bibazo sesereza mutima. Mwino misi mbayeho nyene numva umenga sinene kuvugisha umuntu n'umwe no kwiyugarana nkavuga nkigumana je nyene sinene kubona abantu. Mu gihe mubonye ibimenyetso by'ihungabana canke mukabibona ku wanyu, ntimuhengeshanye gutabaza. Ibibazo byo mu mutwe ndora nyifato bishobora guhungabanya ubushobozi bwo kurangura inshingano zanyu za misi yose. Iyo iswara yawe irangwa na passé wagiye uca mu bihabazo bitandukanye, rero wari ukwiye kwiyumvira kurondera cane ikintu cyose kikuzanira plaisir mugabo mu kuja mu masport mu kuja hamwe n'abandi mu kuvuga ibibazo byawe ukugenda ikindi naco no kubandanya ukurikirana impanuro ukurikirana ugenda urakurikiranwa n'abaganga muri iki gihe kugira ngo uzoshobore kudevelopa ubuzima bwo mu magara mu mutwe ameze neza. Turashobora twese kugwanya ingendo yo kwinuba no gukumira abafisi ihungabana ryo mu mutwe. Turashobora kandi gufasha ubugwaye mu nyifato mu kumushigikira, mu kumushikana mu bibanza byo kumufasha bibushitse.